Yesu ashimwe. Uyu munsi dusangiriye inkuru y'inkumi 10 ariko cyane cyane twibukanye ko dukwiye kwama tugavye. Dusome muri Matayo 25 umurongo wa mbere turashikana ku 13. Haravuga ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zijya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicu guhumvikana ugwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntivyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za zindi nkumi nazo ziraza ziti mwami mwami nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri sindabazi. Nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Dukwiye kwama tugavye kuko tutazi umunsi canke isaha. Nitukabe nk'izi nkumi 5 z'ibijuju zagiye mu bukwe gusanganira umukwe ziratwaye amavuta yo ku ruhande. Natwe tube maso kuko umukwe ari hafi, twame twiteguye muri vyose kugira ngo ntazodusige.